Amahoro muntu w'Imana, mbona uri mu murima wawe mwiza cyane, umurima uteye igomwe. Mbona harimo ibigori, harimo amasoya, mbona harimo ibiharage, harimo ivyema. None wewe mu kurima ubigenza gute? Ndima kijambere vrema mu bisanzwe. Bambere gutera ibigori. Ndacama bango. Amabango nkashiramwe imbuto. Gashiramwe imbuto. Ntari imisi mikeya. Nshaka kwifumbira. Nongera nkabucafuya avuga keya simfuya cyane ngo ndenze. Bo ngatandindiye imisi mikeya yabyigiye haruguru kandi asubira nkazanira kandi gapfuma nshirako. Nongera nkayifuka. Ayifuka. Nyuma nza kufuya gose nkwiza kiye. Ngira mpise n'ifumbire ya nyuma yo guhekereza. Nukuvuga ufumbira inshuro zitatu. Basha wowe ukwiye kwigisha abandi. Isana zo kuvutira bitandukanije. Mumija uzitira hagati mu bigori. Mumija. Rumwe rumwe. Wisunze ibigori kuno wabiteye. Nukuvuga ikigori n'ikindi ubiha santimetero zingahe? Ni santimetero 80. 80. Iburyo ibumoso imbere n'inyuma santimetero 80. Vyiza cyane. Amasoya yo yucu yatera gute ugereranije n'ivyo bigori? Fatira santimetero 20. 22. Mbona ari ibintu vyiza cyane biteye igomwe n'ukuri biremvye ko nta kije kindi. Imvura ino iwanyu yaguye nyinshi igwa neza. Yaguye neza mu gusa kuyitevye ngo yaratevye ariko wowe mbona ahubwo wowe umengo yaguye ngaho nyene. Oyi ibigori vyawe wewe n'ukuri ni vyiza ntiworaba. N'ukuri fise ibigori vyiza cyane bihetse neza. Umuntu niyo kwidoga ashitse ngaha. N'ukuri nuko rero Yesu akomera umugisha ubandanye ukora ibikorwa vyiza.